isabukuru nziza shengero vivante sangwa isabukuru nziza shengero vivante sikukuu njema kwako kanisa la vivante sikukuu njema kwako kanisa la vivante. Bakunzi bo muri Eglise Vivante do Jésus Christ turabaramukije amahoro y'Imana. Itariki 6 z'ukwezi kw'indwi 1992 niho Eglise Vivante yemegwa n'amategeko ya leta y'u Burundi gukora ku mugaragaro. Irakora uyu munsi ikwije imyaka 28. Kubw'ivyo dusuye kwifuriza isabukuru nziza mwese. Munkundire makanya mama pasteur obenshi bita mami abaramutse nagira icabariye cembandaniza ko murakoze. Isabukuru nziza ba Vivante aho muri hose. Ni igihe gikomeye ku muryango wa Vivante. Nariko ndasoma ijambo riri mu gusubira mu vyagezwe igice c'8 uvuye ku murongo wa 11 gushika kuri 20. Havuga ngo ntimuze mwibagire. Uhoraho yabwiye Mose ngo mbwira abantu banje ngo ntimuze mwibagire ivyo Uhoraho yabakoreye. Ndabinginze muri iki gihe cy'umunsi mukuru cyaho twigina isabukuru nziza. Bene data ntimuze mwibagire ivyo Uhoraho yadukoreye. Uhoraho arababwira ngo ntimuze mwibagire ko ari jewe nabikoze mutazohava mubyiyitirira. Ndakwinginze muri iki gihe cyo kwigina iyi sabukuru nuze wibagire ibyo Imana yadukoreye. Nuze wibagire aho Imana yadukuye. Nuze wibagire mwene data kuko kutibagira kwawe kuzotuma umushira hejuru. Haleluya, haleluya. Bizatuma umushira hejuru, bizatuma witega n'ibiri imbere ko bizagenda neza. Uhoraho abahezagire, uhoraho abahe isabukuru nziza. Amen. Urakoze mami. Na jewe hari vyinshi nari kuvuga, umutima wanje uragurugumba umunezero. Imyaka 28 simikenye. Ndi umuntu Imana agira ubuntu kwama nibuka ivyo yagiye ikora, kandi ndagira ubuntu bwo kubana n'iryo shengero iyi myaka yose. Ubu nagire n'ubuntu bwo kwirongora mfashijwe n'uyu mutambukanyi wanje n'abandi bakozi b'Imana dukorana. Mboneho kubashimira aho bateramira ubusho bw'Imana aho bari hose. Aba Vivante ijambo ryo kwizera mwagumije gutazira Imana, kugendera mu kwera no kugororoka no muri excellence. Imana ibahezagire cyane. Reka na jewe ndabaha ijambo aho tubakeza, aho tunezerwa twigina riri muri Yesaya 46 umurongo wa 3 gushika ku murongo wa 5. Yesaya 46 umurongo wa 3 gushika ku murongo wa 5 handitse ngo ni munyumve yemwe ab'inzu ya Yakobo mwamasigarira yo mu nzu ya Isirayeli mwese abo nateruye uhereye mukivuka nkabaheka mukiva mu nda. Nzobageza no mu zabukuru ndiwe, muzorinda musesa imvi nkibaheka. Ni jewe naremye, ni jewe nzoheka, mbere nzobaterura mbarokore. None rero mwongereranya nande twongana, kandi mwoshushanya nande twosa. Imana ishimwe cyane. Imana yarareruye umuryango wa Vivante. Aha yabarira umuryango wa Yakobo. Imana yareruye umuryango wa Vivante. Hariho abamaze kwitahira nk'uwo Imana yakoresheje kwitanguza umuhisi Pasteur David Ndaruhutse. Hari abandi bakozi Imana twakoranye mu ntango bamaze gusinzira. Hariho abene data, abahuye n'amagume mu Burundi, abahuye n'ivyago hirya no hino. Abari bo bose nje kubarira ayo masigarira. Uhoraho yarabahetse, kandi muzorinda musaza kibahetse. Uhoraho yahetse Vivante, kandi azoguma yiheka. Ntimutangazwe n'intsinzi mubona muri Vivante. N'uhoraho yabikoze, kandi n'uhoraho azobikora.
ntawe tworonka tumugereranya. abari bafite ibigirwamana ngo basenga amazaho bagenda gukoresha, muze gusoma iki gice ca 46 cose, atwenga ati barakora ibishushanyo bidashobora no kunyiganyiga, bidashobora no gukora, bidashobora no kuvuga. ninde yo mugereranya n'uhoraho? uyu uhoraho yarabahetse, uhoraho yarabazigamye, uhoraho azorinda aduha gusesa imvi, tuba batama imyaka 100 n'iyindi, n'abandi bazovuka hanyuma akibahetse. uhoraho abazigame, uhoraho abashoze gukora ibikorwa vyiza vy'ubwami bw'Imana. mwagura ubwami bw'Imana, muzane benshi mugakiza, benshi mu bugororotsi, benshi mu gutunganirwa nk'uko Imana yaduhamagariye, kandi mugume mu kwizera. muze muheze muvuga nka Pawulo, unagwanye intambara nziza y'ukwizera kandi nazigamye kwizera. Imana ibahezagire aho muri hose. murakoze. isabukuru nziza abavivante, kandi Imana ihezagire n'amashengero, umubiri wa Kristo wose aho muri hose. mudusengera, mudukunda, mudushigikira, mutuvugira, mutugwanira ishaka ry'ubwami bw'Imana. Imana ibagire neza. murakoze. Shimwe mwami